Hello everyone, today we are going to talk about comparative and superlative adjectives. Uyu munsi turavuga gukompara ibintu canke abantu. Turafise uburorero, Tom is taller than Anna. Turafise James is the most intelligent student. Donc ubunye ivyo tugire tubone hari uburyo bwinshi dushobora gukoresha comparative and superlative form, ariko ubunye ivyo tugire tubone ni ingene dushobora gukompara ikintu n'ikindi canke umuntu n'uwundi canke group imwe n'iyindi, donc ibintu bibiri, canke ingene dushobora gukompara ikintu kimwe muri groupe y'ibindi bintu, canke ikintu kimwe par rapport y'ibindi bintu vyose, canke umuntu umwe par rapport y'abandi. Comparative form dukompara ikintu n'ikindi, donc ibintu bibiri. Superlative dukompara kimwe tukagikompara n'ibindi bintu. Mvuze Tom is taller than Anna, murabona yuko ndiko nkompara abantu babiri, Tom na Anna. Mvuze James is the most intelligent student, murabona yuko James ahanye ndamukompaye n'abandi banyeshuri bo, donc peut-être abo bigana canke kuvuga ko ariwe ari le plus intelligent. So we have rules. Turafise rules how to make comparative forms. Normally we add er. Kuri comparative normalement dushirako er canke est. Kuri superlative turaja kubona ama exception of course, mugabo normalement niko bikorwa. Muri comparative ukompara ibintu bibiri wongerako ivyo, muri superlative ukompara kimwe n'ibindi wongerako ivyo mubona. High ugomba gukompara high, higher, superlative ni highest. Mana yuko hamwe nongeyeko n'ibindi nongeyeko kuri superlative. Odd turafise order, turafise oldest. Murabona order comparative, odd ubwa mbere donc adjective, order comparative form yayo, order superlative form. Kuma adjective aherezwa na niyo canke mu congereza, large, nice. Murabona comparative form ni larger, superlative largest, nice comparative is nicer, superlative is nicest. Bigomba gusa n'ivyo zo hejuru, kiretse ko ahonye iyo twayikuyeko kubera iba yari isanzweko. Turafise adjectives ending in a vowel and a consonant. Donc adjective aherezwa na vowel and na consonne. Fat, murabona yuko ngaha tuca tudubura iyo consonne ihereza, fatter, fattest. Big, bigger, biggest, comparative, superlative. Turafise adjectives ending in consonant and y, donc zirezwa na y, consonant na y. Funny, happy, funnier, funniest, happier, happiest, comparative, superlative. Turafise long adjectives. Long adjectives ni ama adjectives usanga afise, tukunda kubikora kuhera kuri zifise syllabe zibiri nyinshi. Adjectives nyinshi zifise syllabe zibiri dukoresha
turazifata as long adjectives tugakoresha more and the most canke izifise kuva kuri syllabe zitatu kuduga izo zozo tuca dukoresha more and the most ariko nizifise zibiri nyinshi usanga zikora dukoresheje more and the most. Difficult, more difficult, most difficult, yeah, more difficult. Ntituhereza er kumwe twabibona dushirako more and most. More difficult comparative, most difficult superlative. Turafise iyindi interesting, tukira nyene kuri interesting abantu benshi bakunda kuyisoma ngo interesting but we say interesting. Turafise more interesting, turafise most interesting, yeah. Turafise rero ama exceptions. Good, better, best. Good comparative form is better, superlative is best. Bad comparative is the worst, superlative is the worst, yeah. Far, we have two possibilities. We have further, furthest, yeah. Murabibona hari ama possibility abiri. Hama murabona tugarutse kuri example twatanze ngo Tom is taller than Anna. Murabona yuko aha tuba turiko tuvuga yuko ari muremure kurusha Anna, mugabo barashobora kuba bangana. Iyo ari muremure ari donc ari kinini kurusha ikindi, murabona yuko dukoresha za rule tugaca dushirako akantu than, murakabona kari au rouge, than. Tom is taller than, yeah. Ariko hari aho dukompara tugasanga par exemple barareha nk'akarorero, hariho ubuntu tuca dukoresha as canke not as mu gihe ari negative. Ndashobora kuvuga nti clothes are as expensive as shoes. Donc nshatse kuvuga yuko impuzu zizimvye co kimwe n'ibirato, you see. Canke nkavuga nti muri negative form nkavuga nti clothes are not as expensive as shoes, yuko donc zitazimvye nk'ibirato. Ni nkuko nari kuvuga yuko clothes are more expensive than shoes, nshatse kuvuga yuko zizimvye kurusha. Umva ari kurusha ko hazamo akantu than, ariko mu gihe ari donc co kimwe ni as plus your adjective hama as. Mu gihe ari negative ni not as plus your adjective as. Ahanye nta vya long na short adjective, nta vya more na most bikora, yeah. We have some examples, yeah. Mount Heha is higher than Mount Teza, yeah. Yuko umusozi Heha uri muremure, urana than Mount Teza, yeah. Canke murana yuko nkoresheje comparative donc compaye imisozi ibiri. Ndashobora gukompara Heha nkagukompara n'indi misozi yo mu Burundi, nkaca mvuga nti Mount Heha is the highest, donc superlative. Superlative tuca tuzanamo the, murakabona the kari en rouge, the highest. Mount Heha is the highest mountain in Burundi, yeah. Nkavuga bufise abana bangahe benshi mu nzu, uragombye gukompara Susan na Erika. Ese Susan is
happier than Erica. Yeah. Aho donc ndiko nkompara abantu babiri, it's comparative. Je nkavuga Susan is the happiest child. Nguva Susan niwe mu happiest child, donc ndamukompaye avec abandi bana bose, superlative. I can compare a lion and a wolf. Nkavuga yuko a lion is more dangerous than a wolf. Yeah. Donc ndiko nkompara ivyo bikoko bibiri. More kubera ari ndende ni more na adjective hama than. Yeah. Ndashobora gukompara a lion n'ibindi bikoko bisigaye nkavuga nti a lion is the most dangerous animal. Yeah. Okay. Turafise leso ikurikira ija kuvuga ku yandi ubundi buryo dukoresha comparative form. Uhejeje kuraba iyi uca uraba leso ikurikira. Okay. This is the end. Thank you.